nayibayemo igihe gitoya mugaje nta nzoga ndigeranye igihe cyose nagomba kunywa harazi ikiganza kimfata bikanka ko ushobora kumara inzoga gusa itabi nararinyoye cyane n'urumogi kubera just narakunda ivyo bintu byo kumva no kubona byaranza ko cyane uburyo bindestabiliza nkumva ko no hava mbu umusazi ntashoboye kuronka ikintu novuga gikarma novuga ivyo bintu umva nakuriye muri izo ntahe maze kubona intahe mama fisikete marayika yamwandikiye yamuhaye ibintu yamwandikiye ico gihe umumarayika gushika n'ubu twarabibonye abantu bazutse bapfuye ariho nabapfira mu bikorane vyivuga butumwa twongera tukabazura nkabica nkongera nkabazura hari muri iceceri mu Kanyosha nariko nda pressure evangile hari umujene ajanga ivyo ni ukuravuga sivyo namubwira urisiye ko ibintu ndiko ndavuga atari ivyo nimba atari ivyo ndasenga upfe nutapfa azoba ari gufa gitangaza cy'amafaranga ico gihe mama ntiyahembwe kuko yari muri credit yaronka amafaranga make ndambwiye ati ejo uzogende mu gatondo uzosanga umushahara ukwiye kuri konti vuga tumuhungu ngira n'umusataniste kamba ta porte-monnaie yarimwo identité tout ça ni muhizi nyene juste vyose abati vyatakaye ndambwiye ati okay ndakorana n'abamarayika iyo identité yawe iraboneka niyo porte-monnaie mu gatondo atashe muhira yasanze biri kuri porte souris ariho biri so ibyo rero birashobora gutuma abantu bibaza ati ni umusataniste ni umumagicien hariho nibitangaza tudakora atari ko tubishoboye ariko ari kubera just abantu bava badufata ko tutari zurabe ama mariage yo 99% yubakira kuri prophecy y'amasambuka Imana yaravuze naramweretswe naramurose izi mariage nizipasa Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeye nizera ko meze neza murese mwiriwe canke muramutse bivanye na murere. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV ndaguye ikaze hose uriko dukurikirana. Uriko dukorera uri mu Burundi, uri mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania, muri Kenya n'andagiye atandukanye abari Buraya, abari muri Amerika, Australia no mu bihugu vy'abarabu ndavuga Arabie Saoudite ndetse na Oman. Musu udasanzwe kandi atogira amahirwe kandi kwakira umuntu adasanzwe kandi ku ncuro yindi kandi ariho kandi ugereje kwanza kumuraba d'abord ugereje kumuraba neza muri commentaire ugire commentaire mbere yuko aza kwipresenta manza wandike karibu sana urakoze cyane umeze neza ndashimye yitwa benshi bakunda kumwita ngo Prophet Kiana mugabo yitwa Prophet King Benny karibu sana kuri Magic Channel no kubakunzi bacu asante sana uramutse abakunzi bacu yandara mukije abakunzi ba Magic TV aho basanzwe bari ahatandukanye mu makontinent atandukanye mu bihugu bitandukanye mushishikaye gukurikirana ino television kandi muze gusangiza benshi bashoboka kino kiganiro yes uramutse kandi abakunzi bawe abantu sozo gukurikirana ukunda gusoma abakunzi benshi abantu sozo gukurikirana ndaramukije n'abakunzi banje aho muri hose abansengera ku murango no mwijoro abadutera intege mu bikorwa dukora abadushigikira mu buryo bw'amafinance yabo kugira ibikorwa vy'Imana yabandanye bikoreka turabakunda cyane kandi turabaramukije namwe turabatumiye cyane kugira subscribe kuri ino channel ya Magic TV kugira ngo mubandanye mukurikirana n'indiganiro bidasanzwe by'ukuri ni Magic ni Magic ni Magic kandi ushima kanza abakunzi bacu bakomeza badukurikirana tugeze mu babone barenga ibihumbi ijana mu rugendo rudasanzwe tubashimira cyane gose aho tugeze tubashimira cyane gose congratulations ngire biranjoheye cyane ko musekuriye namwe yego kandi dushimira kandi nabandi bose bagiye baraca kuri Magic Channel inguvu bashizemmo kugira ngo ishobore kugira higeze no musi n'urugendo rudasanzwe cyane gose amakane tugirwa amahirwe kandi yo kwakira umuvugishwa adasanzwe okay imbere ko yadushika kwanza kumuvugishwa Prophet King pana Prophet King Benny ni muntu ki okuze gute ni kibazo ciza mu mbajije kandi gikomeye amazina yanje sanzwe nitwa afisa amazina menshi ni Nteturiye King Benny Merci iyo mazina sanzwe fise ariko kuri passport no kuri identité handitse katatu gusa Nteturiye Benny Merci bivanye nuko King narironse igihe nabatirizwe hamanda umwana w'umuhererezi mu muryango w'abana batandatu nkaba muhira ari mu Kabondo nkaba navukiye mu muryango kijijwe
yeah umwana wo mwivire umwana wo mwivire ariko bakunda kuvuga ubuto bwawe bwari butumeze gute kwanza kuko urumwana w'ubujumbura benshi badukurikirana twakure mu buzima butandukanye abakure mu gisagara abandi bakuriye ruguru ariko kuba umuprofete uno muskuru umuprofete wakuze ubuzima bumeze gute twaduze kwanza ubuzima rega bwari busa n'ubwo umwana hari ubuzima nakuze mu buzima nk'ubwo abandi bana bose bo mu gisagara basanzwe novuga bakuriramwo sauf gusa ko kuva mu buzima bwanje nkiri muto nari mfise ibimenyetso byinshi vyerekana yuko ndi umukozi w'Imana byinshi kuva nkiri muto yaba ivyerekeye kuri indirimbo z'Imana Bibiliya nahejeje kwisoma novuga nibuka mfise 8 ans nari nahejeje gusoma Bibiliya yose nararonka ama vision nararonka ama message ari spirituel niko novuga nkiri umwana ndibuka igihe kimwe yigeze kubona prophète Ezekiel muri Bible yinjira muri chambre ico gihe nari mfise 7 ans ndabibwira abo muhira nabonye Ezekiel yambwiye ibi nibi ico gitabo ntaco nari bwasoma ariko nza gusanga ivyo yambwiye nsanga biri muri ico gitabo kuko kenshi mu gutahura Bibiliya jewe nigishwa muri ubwo buryo bw'amayereko canke bw'ama visitation hama iyo myaka ndayicamwo mugabo nakunda ibintu vy'Imana gose mugabo ntaronka amata kurana famille bafise umwana ukuntu bashaka ko amera ahantu kuriye kambwira ati na esprit satanique amufashe barambuza cyane muri église tout ça cavuga ati reka mbe ubuzima rero nk'ubwo abandi bajeni nk'abandi ariko mu nyuma yaho Yesu yarasubiye kongera novuga aramfata ubuzima bw'ibitangazo rubayemwo ukiri umwana ego badasobanura ibisiga bwenge rubayemwo byari ibisigaye bwange ndibukaye bayemwo kenshi ndi ahantu hari ibintu by'imiti canke umuntu afise umufumo naravyumva kenshi shisa ahantu mu maguru narahinduka kandi narumva ijwi rimpa nka direction genda hajyura kuza gukora ibintu kunuko ngiye ngasanga ivyo bintu birahari kenshi narabwira ama message abantu bo muhira ama message akahaba kwishuri tusa en tout cas nivyo bintu novuga nabayemwo cyane ndivuga kwishuri narigeze gutanga konji musi wose kwishuri ntivyakunda ko twiga ico gihe nari mu gihe ndibuka cari gihe novuga nari maze imisi ndiko ndafasha abana kwishuri groupe biblique nkuko abandi bajene bose bize mu mashuri hama barambwira twabonye uri kurasengera abandi bana baronse baptême du Saint-Esprit ibintu vyakoretse turakeneye natugira iki dusengere ndababwira ati ngatangura kubasengera ntibikunda ko dusubira kugira iki kwiga hari kuri Saint Michel abo twiganye ico gihe baravyibuka ndibuka ico gihe baransarana barambwira ati no tegereza kudusengera and then kwera ico gihe novuga Imana yari yambwiye uko hari ikintu yari yambwiye kuvyerekeye ishuri kuko narakunda gusigara ku ishuri ndiko ndasenga batashe nsengera intebe imwe sengera abantu kugira bakizwe bizera Imana atanumwe ahari mu nyuma y'Imana irambira ko igombizane réveil ku ishuri rero cyantangura gusenga ngize urutokuku abana bakagwa hasi barenganye ku madirisha ku miryango haca rero akajagari ico gihe niga mu mwaka w'icenda ivyo bintu biraba ico gihe baragomba kunyirukana ku ishuri bavuga ko mfise ama esprit satanique ngize ukuntu abantu baca bagwa nari mfise n'imishatsi barambwira amwe ndayimwa basanga si question novuga y'ibintu nabashira mu mushatsi canke ibindi bintu nivyo bintu rero nagiye experimenta kuva mu buto bwanje muri ubwo buryo ubuto bwawe biraboneka yuko birumviye numvikana kandi ko ari ubuto bwari butangaje cyane gose wowe wiyumva gute bitandukanye ko abantu bo bakubona wiyumva gute muri wewe uko niyumva sinzi uko nobibwira ariko icambere uko niyumva muri ubwo buryo ndibuka yuko umunsi wa mbere umunsi wa mbere novuga ntangura gusengera abantu just ibintu vy'ama deliverance tout ça prophétie naragize ubwoba kuko sinari menyeye guhagarara imbere y'abantu kandi nari muto kandi abantu bansumba natangiye kubibonera muri quartier nari ngiye kuri Safari Gate ngiye sanga ari umumama yaguye imbere ya portail vyanse ko avuga ikintu mvijwi rimbwira ngo nagutishije ngaha kugira umukisengere akire sanga hari abakozi abantu bo muri quartier bajanye ambulance mugani yavuga
ntiyahaguruka nta kintu na kimwe yakora. Ico nico gitangaza ca mbere nabonye mu buzima bwanjye. Ndibuka nari nambaye tennis de sport, nambaye ni chapeau, ndavuga abantu baraba kuri apparence bakambona ca mbere ndi umwana nambaye nk'umuntu agiye gukina umupira tusa baza kubifata gute. Muganda agenda aravuga ati umuntu vyagenze gute ko ati munyemera nkamusengera ati oya ndatangura ndagira ubwoba kubera nabona menga ivyo bintu si vyiwanje nivyo abandi bantu bafite imyaka myinshi bafite amastati ibintu bamaze gushika ko mu buzima abapapa iki tusa ariko numvije ngo go sinumvise force yije ndinjira ndamubwira ati haguruka nzamona arahagurutse acatangura kuvomisa aravomisa mu nyuma hari manifestation demoniaque aragwa hasi baramuvyura mu nyuma atangura kuvuga abonye batangura gusubira muri twakubwiye mureka busengere ibi nibiki ico gitangaza ca mbere baratangaye nanje naratangaye ubwo ndibuko musi barasavye nimero de telefone ndababesha ko ata telefone mfise barabatu undi umuntu yompamagara nze kumusengera atavyo nzi kandi ari ubwa mbere nobanguye mu kibazo ntibaze ko naje ari bahati ndacika nyene ndagenda muri ubwo buryo mu nyuma rero niho nagenda amenyera mu maflate tusa harabaho novuga akantu kubwoba ariko Imana yari yambwiye yuko sinze ngira ubwoba wizontuma ko wese nze ndamujeko kizompa kuvuga cyo sinze ndakivuge yambwiye nkuko yabwiye Yeremiya gusa ko kantu karahabaye kubwoba tusa no kumvumenga urishyize hasi menga sinemewe ndi muto sinakiriwe tusa narize theologie nagize iki en fait ibintu nk'ivyo navuga mu ncamake nizo challenge navuga zanshikiye nkiri muto ico gihe nk'ibitangura umuryango wanje usanzwe ukijije mvuka muri famille ya Pentecote amana nabikwiye kuri côté maternel mama yarasanzwe navuga afise nawe nyene ama message Imana yagendera muha kenshi kuva muri 93 za 70 harama message menshi Imana yamuhaye yanditse gushika n'ubu ivyo bintu vyagiye biraba twe twimukira Imana itavuze Imana yanza kumubwira kandi n'ahantu bashobora kugura parcelle Imana itagize iki itabimubwiye so nakuze rero navuga muri ubwo buzima nizera ibitangaza kuko mama yaravyizera yaramaze kubona intaye nyinshi z'abamarayika même si kuri sogokuru wanje tusa ndibuka igihe kimwe sogokuru wanje yarigeze kugwara papi wanje agwaye just abantu nyine babona ko baje kumutwara mu bitaro ko kabaye ariko mu gatondo basanga ariko aragenda ariko arakora vyose baramubaza vyagenze gute ati mwijoro nabonye umumarayika yajanira urushinge ambwira ngo sinzosubira kugwara yarinze ava mu mubiri atabitarasubiye kwinjiramo umva nakuriye muri izo ntahe maze kubona intahe mama fisikete marayika yamwandikiye yamuhaye ibintu yamwandikiye ico gihe umumarayika gushika n'ubu twarabibonye vyarabaye vyinshi cyane umva nakuriye muri ubwo buzima niko novuga umuryango w'igipantekoti ukaba uri umujene nyine mu gisagara byoroshe encore uwo mwana ari afite ibitangaza nyine byiwe muri we byinshi byari byoroshe mbega kubibamwe cyo kimwe n'abavyeyi ntivyari vyoroshe kubamwo mu bisanzwe iyo uhamagawe birivuga ngo umwasi wa mbere abo mu nzu yawe ndeukaje harageze igihe mama wanje nawe nyine nubwo yabaye mu buzima bw'ibitangaza tangurira kungirira confusion abatu umwana wanje ngira yarakoze kuri magie yarakoze asigaye ari mu Illuminati ndiba koje hagera igihe kujya tuja kuri table umuntu yiserva kugira dusangire nka famille je nagenda bose bagiye kubera ngiye zari critique papa ivyo bintu vyawe lelelele dididi oge spirituel umva ibintu nk'ivyo kuko ndibuka icatu nyatangura kungirira amakenga barumva témoignage ama cancer yakize abana bazutse abantu bakiza amasida bazutse bapfuye abantu bazutse bapfuye ariho nabapfira mu bikorane vyivuga butumwa twongera tukabazura nkabica nkongera nkabazura hari muri iceceri mu Kanyosha nariko nda pressure evangile hari umujene ajana ivyo ni uko uravuga sivyo namubwira urisiye ko ibintu ndiko ndavuga atari ivyo nimba atari ivyo ndasenga upfe nutapfa azoba ari gufa nutapfa
aza kuba atari ivyo ndiko ndavuga ariko ni wapfa aba bantu uze kwemera ko bose baca bizera umwami Yesu Kristo yarapfuye navuze die aragwa hasi arafa uwo yarakijijwe arahinduka ki ku protocole wanje aho hantu twaciye tuhatanguza selile ya eglise ico gihe twasengeramo ivyo ni rero umva harabaho ama crazy miracles uburyo vyatuma abantu novuga bashobora kwiyumvira ibintu nari maze gusengera ibirato by'abantu bigakura ibiro by'abantu bikagabanuka no kwereka même si no muri message ari umuntu ari kuri 147 kg bageze kuri 123 kg so umva ivyo ni ibintu yamaze ku experimenta abantu badasinzira mbya afise ikibazo cyo gusinzira ati sinzira hanyine akaca sinzira umuntu kamutwara ijwi ari karavuga kongera rikagaruka ibinyamuragi imaze imyaka impumyi zitigeze zibona ni ibintu yamaze kubona so rero byari vyoroshe yuko malgré yuko babonye ibitangaza bigora ko banyakira neza cyane muri famille nakigwa neza kuko birivuga ngo ntuwozana umuvinyu mushasha uzanya mu mukuza wa kera ndibuka nigeze gukora ikintu bita miracle money igitangaza cy'amafaranga ico gihe mama ntiyahembwe kuko yari muri credit yaronka amafaranga make ndambwiye ati ejo uzogende mu gatondo uzosanga umushahara ukwiye kuri konti vuga tumuhungu ngira n'umusataniste mugara kina amafaranga okay kina amafaranga vato reka ngende guchecking agiye asanga amafaranga ari kuri account akwiye ku kazi ni sinabo bayashize sinabo bayashizeho sinabo bayashize umva byari byoroshe maze baza mu makoraniro ngasengera amatelefone yapfuye agakira ngasengera amasata arimwo amapira agakora même sina muhizi niwe dukunda kugendana nujya twazananye yarafise nawe nyine sahi ivyo vyabayeko amaka ibintu umuntu yataye amadokima agasubira akayatora birahari na proof ariwo tugeze kuvana bikorane imakamba ta porte-monnaie yarimwo identité tusa ni muhizi nyene juste vyose abati vyatakaye nawe atoke ndakorana n'abamarayika iyo identité yawe iraboneka niyo porte-monnaie mu gatondo atashe muhira yasanze biri kuri porte souris ariho biri so ibintu ivyo rero birashobora gutuma abantu bibaza ati ni umusataniste n'umumagicien hariho nibitangaza tudakora atari ko tubishoboye ariko ari kubera just abantu bava badufata ko utari okay nimwe mukora ibitangaza canke n'Imana yikorera muri mwebwe n'Imana ikora muri twebwe mugabo hariho dimension ushikaho Paul avuga ngo dukorana n'Imana ntidukoreshwa n'Imana dukorana n'Imana ukoreshwa n'Imana niki dese anime no vuga abanima mugu umuntu akorana n'Imana n'umuntu azi ama principe spirituel kugira ivyo bintu bikunde canke bikoreke yes tugaruke kandi ukiri muto wari umujene afise afro afise imishatsi wabibana gute ningena abantu bakujija kuko umujene wo mu gisagara kandi turabeza abajene wo mu gisagara usanga kurira mu nzoga nubwo aba bakijijwe araza kwiyiba gatonya aje mu bakobwa ntabura umuntu baza wo kwishure canke muri quartier wari umujene yakuriye mu biki ivyo narabiciyemwo kuko ndibuka hariho periode nagwanije cyane nkiri muri Pentecote barashira ndavyite kunshira ku murongo bambwira yuko nkwiye kuba nk'umujene nk'abandi nk'aba grand frère banje barabatirijwe basura kuba ubuzima ngana yibayemo igihe gitoya mugaje nta nzoga ndigeranye igihe cyose nagomba kunywa harazi ikiganza kimfata bikanka ko ushobora kumara inzoga usitabi nararinyoye cyane itabi nararinyoye cyane n'urumogi kubera just narakunda ivyo bintu byo kumva no kubona byaranza ko cyane uburyo bindestabiliza nkumva ko no hava mbu umusazi ntashoboye kuronka ikintu novuga gikarma novuga ivyo bintu ni nabikora muri sous forme novuga ya meditation itabi n'urumogi narabinyoye ariko sinatevyeyo sinatevyeyo kuva muri esprit spirituel ukacubaya vyari bimeze gute we n'Imana mwaganira gute ivyo nabigiyemwo novuga juste vyo kubaya kunya itabi kunya urumogi juste ibintu nk'ivyo ivyo nabikigiyemo kubera ni sufo mu kuntu numva ntakiriwe en fait nari muri environnement atamukozi Imana afise ndiko ndigirako ahantu nasengera nta mujene ahantu naba nari mfise novuga ngo arakijijwe atahura ama experience spirituelle novuga anshikira
kandi nta muntu nashobora kugenda gusaba nka mentorship canke nka coaching canke nta numwe nabona angira inama afati numva umenga ndi jenyine ndi Aaron numva umenga none meze gute simeze nk'abandi numva umenga afise ibibazo vyinshi rero ico gihe nibwo nabibamwe nabafise regret nyinshi cyane mu mutima wanje nabafise regret nyinshi kuko ndibuka igihe cyose shitse muhira narafata umwanya novuga wo kurira karira gose gasenga saba Imana imbabazi mugabo kuva ico gihe sinasubiye kwinjira muri eglise namaze imyaka irengine ntinjira mu isengero narabihagaritse vuga ati Imana nzosubira kwinjira muri eglise subiye kwitora canke mbonye umuntu ashobora kuba atahura ibi bintu canke ashobora kuntumbereza neza kugira ivyo bintu shobora kubikora neza canke mbona nk'icitegererezo mu camake ni iki cyatuma utashobora kurondera umuntu basi umwe wenyine kuvuga ati azongira inama muri kino kintu nta gutahura ko nta numwe yanahura vyari bigoye cyambere nari muto cyane ndibuka hari muri 2011 wasanga negereye umuntu atuna umupeti nta mwanya wo kumuha nta mwanya wo kumuganiriza kujya abantu bajija nama apparence bakavuga ati none umwana dukinereye iki mva nta appointment naronka nta mubonano naronka kandi nta generation yiwanje cyane mvuga ati abantu nabona noshobora kwegera apart gihe n'ibintu bya réseaux sociaux nizari bwakore cyane buryo umuntu ashobora gusacinga tusa kandi nta mu grand frère nta muntu numwe novuga yashobora kumpa iyo direction nico kibazo novuga nagize ni giki cyo gihe cyatumye uheba urumogi icatumye novuga mpeba urumogi ni novuga ni icatumye mpeba urumogi n'icatumye mpeba itabi yes nabihevye kubera gukunda umupira narakunda umupira cyane hama narakina football nari muri deuxième division narakiniye muri Prince Louis naciye mu ma club menshi ico gihe kwera umukoci aratubwira yuko plus ubaya cyane plus pums yawe novuga yononekara canke amapumo yawe amera nabi ndabihebuko atari kubera ngo ibindi ndabiheba novuga uko muri ubwo buryo aho nyene wabihevye atari kubera ko ari icyaha sinabevye kubera ari cyane kubera nari sigaye mfise passion ya football nuvumenga nkeneye ko mu football akomeye cyane mu buryo bukomeye hari abantu benshi bakuzi maybe ukora ibitangaza byinshi bigiye bitandukanye mugabo abantu bagatangara atuye muri ibintu bikora heye batumaze kubona ama video menshi usengera abantu bagwa hasi ari benshi mu commentaire bakakwita kuri mu magisi nibindi cyangwa mu filmason wakwana shetani kubwa uvyakira gute d'abord kuvyanje nibisanzwe kwanda vyakira ni kubera na Yesu ari bitangaza yakora bakamwita umukuru w'abadayimoni nibisanzwe ni kubera abantu twaramaze kumva satani ko ashoboye cyane gusumba Imana conscience z'abantu ziri kuri satani gusumba Imana sino nibisanzwe novuga ko abantu bashobora kuvuga novuga ugutandukanye kandi ibintu Imana yari yarambwiye novuga muri ubwo buryo kwazo ba ma critique menshi tusa urashari mu jeune kubana kwawe kubujene hamwe no kumukozi w'Imana ubijeha gute biraryoshe cyane kubijeha ico ni kibazo benshi bahora bibaza eske uri umujene kurongora abantu tusa gukorera Imana surtout n'igihe turimo urabona ko mugano biratari bisitaza byinshi eske birakorera kuje biroroshe cyane ko birivuga ngo cyubahiro cyabaje nako gusa cyane Imana iguhamagaye iguha ibintu bibiri iraguha igikundiro n'igitinyiro ukozi w'Imana wese agendana ibintu bibiri arakundwa kandi aratinyika nico birivuga ngo intumwa barazishima ariko kandi barazitinya ariko baderera ntibabuze ariko Imana iratwambika igitinyiro kandi kaduha n'ubwenge bukuntu tubibamo wevyerekeye ubusambanyi ntukemeya ntusenga urahunga utegereza kwiga principe canke discipline wiha ituma abo baderira bataronka akaryo cyane no musi mufise ishengero ry'abantu benshi murongoye ubona ko hari abakuze abajene abantu bose imyaka yose igitandukanye urabarongora kugira ngo bashobore kumva ko twizera uyu muntu mukurikire byatewe niki ni Imana sinovuga ngo nikindi kintu na kimwe ni Imana kuko Yesu niwe yabwiye bariko baravuga ati erega sorry Yohana umubatirizi niwe abigisha bamubwiye ati wamwe wabatiriza sigaye afise abantu benshi kugira iki kugusumba
aravuga ati nimumureke bamukurikire kuko nta muntu numwe agenda ku muntu shita atari Imana igize iki ibigeze. Rero novuga ni Imana yabikoze muri ubwo buryo, naje sinovuga ngo vyagenze uko vyagiyeho, is a grace of God. Yeah, no buntu bw'Imana. Wama wiyumvira kuwo muzokubakana? Yeah. Uvyumvira kwiki? Ndavyumvira cyane. Uvyumvira kwiki kubera ko en fait ni bintu umengo mu prophète hariho umuntu abona. Hariho umuntu ubona muzobana. Utanguye kumubona ryari? Kuko nibaze ko vyishura bizi vyawe. Yes. Avate sinovuga ndamaze kumubona mugana afise amakritère. Ndabira amakritère nayahe n'ama principe biblique amwamwe. For example, tegereza kuraba umukobwa atahura iyerekwa ryawe kuko bamwita umufasha. Umufasha rero ntaza kugufasha désir sexuel, aza kugufasha vision. Cyo ituma mu rugo ntihabaho vision zibiri kuko des visions égale division. Mu rugo habaho vision imwe. Umugabo niwe mutwe ategereza kuba afise imbono yari karaje hamararonka umufasha mufasha iyo vision. So rero nkeneye icyambere umuntu atahuriye yerekwa ryanje kandi abona niyo ndiko ndaje. Icya kabiri ukenera umuntu akuba kuko rivuga ngo abagore bubaha iki abagabo nabo bakunda abagore. Musanzwe abantu basaba urukundo abakobwa canke abagore baba bakoze ikosa kuko ntibiri biblique. Abantu basaba urukundo abakobwa canke abagore baba bakoze ikosa uko umukobwa ntumusaba urukundo. Umukobwa ntumusaba agukunde canke umugore ngo agukunde, ntibiri biblique. Umusaba kukuba kuko Bibiliya itubwira gutanga ico dufise, itubwiye ati bubahe ni kubera batanga iki ukubaho. Urukundo rufise abagabo ntirufise abakobwa, nico gituma umuhungu ari wa draga atari umukobwa draga. So that's why rero ku mukobwa ugira guha urukundo ubanza kurumuha. Abakobwa nabo badraga iyo rero icyo rero abakobwa badraga rero icyo ni kibazo. Reka ndayikwereke cyane aho bishobora kuba byavye kugira umukobwa drage. Afite kugira umukobwa guha urukundo nuko urwo rukundo aba yaragumvise iwawe kuko birivuga ngo dukunda Imana kwera banje kudukunda ni gicapo ca Kristo na twebwe. Afite umugabo atanga urukundo hama umugore we akamuha ukubaho. Afite ntushobora kwimbura ko umugore akubaha canke umukobwa utaramukunda, ni automatique. Hama umukobwa nawe ugira kundwe n'umuhungu canke n'umugabo abanza kugira iki kumwubaha. Rero biri inverse, umukobwa biba ukubaha akimbura urukundo, umugabo nawe akabiba urukundo akimbura ukubahwa. Nuko bimeze rero. Sometime umukobwa nimba ashobora kujaga umuhungu, sometime mu buryo ubuca nk'ubundi hariho ukuntu umuhungu yahaye urukundo umukobwa nubwo atuba yarabimubwiye. Rego rukundo aragumva kumva umenga yorusubizayo. Nico gituma n'abantu bavuga ngo turakunda Imana ntukunda Imana wewe. Donati ntukunda Imana. Donati usubiza urukundo Imana igukunda. Uzurabi ahantu uvuga ngo urakunda Imana, uromarka ibintu Imana yagira gukorera iby'ukunda. Uca wumva umenga ugize iki urakunze Imana. Ni gwa rukundo rw'Imana rwaje muri wewe uyisubije no ku mukobwa nuko bimeze rero. Muri ubwo buryo rero niyo yindi principe novuga umuntu novuga araba kandi uraba n'umukobwa yigishwa kuko Imana yari yigishije Adam ntigeze yigisha Eve. Ikibazo cyahawe mu itongo rya Eden ni kwera umwigisha yasivye acahaza umunyeshure Eva bari bagomba guha ikigwa ku nzoka cyaba ikibazo. Kwera Imana niyo yarigishije Adam imwigisha uko nakwiye kuganza itongo rya Eden n'ibigize byose. Hama Adam nawe aca yigisha nde Eve. Rero biri very dangerous igihe uri muri relation n'umuntu, igihe cyose uri kuramwigisha akwereka ko ari umunajua ndazi ibi ndashoboye ibi, ubwo rugo ntirushobora kurama. Pempa utashaka bavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika n'iz'ibinyabugingo, uwo mukobwa ugasuye wawe ategereza kuja mu kibanza yumva ko akumva kuko natwe bigituma biri twita ishengero canke umugeni wa Kristo ni kubera tuja ku birenge vya Kristo tukamwumva cyo tukamwumvira. Rero umukobwa udashobora guhanura, umukobwa udashobora kwigisha, umukobwa adashobora kuguha umwanya wo kuvuga ibintu biri serieux,
Yeah, ni bimwe muri ivyo muri vyinshi sinobimara ni vyinshi twese tuja muri choix dikonje. Nagomba nchimaze ikintu cya choix dikonje ariko nibaza ko ico umuntu azogifatira ikindi gihe kumbura kugira ngo abajweni bo musi bakubita amaswata menshi. Bakubita amaswata. Igituma bakubita amaswata ndakikubwire si tubakijijwe. Ni kubera bibaza ngo ni Imana ibaha umugore. Si Imana iguha umugore. Si Imana iguha umugore. Umugore ahabwa ni umuhabwa nande. Hari indi mu kintu kivuga ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Irahari. Iyo verse irahari. Ubwo dutahure context Imana imuguheramo. Kuko nama uzurabe ama mariage yose 99% yubakira kuri prophecy y'amasambuka. Imana yaravuze naramweretswe naramurose izi mariage nizipasa. Uzurabe izi mariage keshi nizipasa. Why? Imana ukuntu imeze yaradushigiye ikintu bita free will. Ubugombe no vuga sinzi umukino dukono bivuga amahitamo umuntu wese ategereza kugira iki kwigirira. Ikintu rero cyambere Imana yaduhaye kuri free will ni guhitamwo umufasha wawe. Birivuga ngo Imana imucisha ibikoko irabe ko yoronka umufasha apana imuronkere irabe uwo muntu arabe ko yoronka iki umufasha n'umuntu yari guhitamo. Iyo umuntu ahitamwe umusiba umugore we ari guca umusiba. Iyo ahitamwo inguge yari kuba inguge. Iyo ahitamwo intare yari kuba intare. Mugabo aravye akaraba izi character zose akaraba tusa avuga ati nta mufasha numwe abonye gushika Imana imubwira ngo ikiramusinziriza. Mugabo imusinzirije ni kubera iki yamusinzirije? Yamusinzirije ni kubera les 5 senses z'umuntu kenshi ziramubera ikibazo zo kumenya umugore wiwe canke umufasha wiwe. Yamusinzirije kugira ngo aje ahantu muri reanimation Imana itangure imwerekewe. Kuko umugore ni ishusho y'umugabo, umugore si ishusho y'Imana. Hari kugira ngo Ada yibone mu yindi foroma mugabo yo muri sex y'umugore. Usaze umugore waca nk'umufasha wawe abameze nkawe. Mugabo ntushobora kumubona kuko ntari hanze yawe ari muri wewe. So nico gituma ntushobora kumenya umugore wawe canke umufasha wowe utarimenya. Iyi niyo ntambara abantu benshi bafise. Tureke kurondera prophecy bikibanza uwimenye. Nishimana rerekera twereka muri novels. Igihe wiyizi urashobora kucumenya n'umufasha wawe ugize iki ukeneye biri easy. Nico gituma ari bacavuga ngo urakara ko ki ko mu mara yanje. Nico gituma rero umugore ni ishusho y'umugabo. Nico gituma murazi ko muri Bibiliya batavuga ngo abamikazi bavuga ngo turabami n'abaherezi. Turabami n'abaherezi. Jewe ko ndiko ndabitangarira nizere ko namwe ko muri komentangira muri commentaire umunsi waruvya kira gute ko umugore ntumuhabwa n'Imana. Abantu benshi bakira ubuvugishwa bwinshi je naramweretswe n'Imana nakarampanuriye kuzobana na naka vyinshi bari ubu explorer. Kuri jewe kategori imwe birashobora kuba byo nturahanuriye umuntu umufasha cyangwa umubazo wo kubakana. Okay, aho ngomba kuhaza. Urabona hariho ukuntu umwigisha afasha abantu. Umwana akiri muri primaire muri deuxième primaire troisième uramubwira ko M&D c'est impossible. Agiye muri 9e uramubwira ko bigira iki ko bishoboka. Ko biri possible. Rero abari muri primaire birashoboka ko umugore umuhabwa n'Imana. Abari muri primaire ni bande. Nabantu biteze ko umugore umunsi w'Imana izoza igira iki ibereki ibabwire kandi Imana idukorera ibintu bivaye no kuntu twagize iki twavyize ivyo bintu birabaho c'est vrai. Mugabo rero muri ico bintu birashobora kubamwe amakosa menshi kuko ikintu cyose kibaye extreme kirashobora kugira iki ingaruka. Ariko iyo umaze kuba mature enough nturindira ngo Imana izozana mu ndoto igira iki birivuga ngo twebwe nyene dufite ivyumviro vya Kristo. Hariho dogushika ko ya maturity ushobora kubona wabati ndibonye kweli. She's my wife. Ntukeneye ibindi bintu. Ntukeneye kurota ko abantu bajugumira, ntukeneye no. Hari abantu bakumva, hari abantu bariko barakumva. Yeah, of course. Yeah. Mugani cyo gituma rero Imana yamiguha free will kugira ntuzogumuyijako ngo wa mugore wampaye. Nico gituma Imana ikureka.
kuko wibuke ikintu Adama cyava wa mugore wa mani majambo igihe cyose uzoronka umugore kubera profesi cyangwa umugabo habaye akabazo so tuzogiranira conflict n'Imana canke n'umukozi w'Imana yabivuze cyo tuma John zanye ngo ndakubwire profesi ivyo ntavyo ndakubwira ndakwigisha ijambo ayo ma principe ukagenda ukayaraba ni wowe nyene ucuhitamwe muzobana kugira ntuzoze ngo yarambeshe ntuzoze ngo Imana yeah nuko bikwiye gukogwa yes bon nibaza ko benshi bariko baravuga umugore ko atangara icyumva ati reka ndabahega témoignage gato hariho couple jewe nzi umuprofete yavuye muri Tanzania akomeye mvuze n'izina na benshi bamumenya aza guhuza abantu muri eglise kanaka narinze kuvuga aba bantu yabahujije babanye desmen babanye desmen baragize mariage bibi aba apôtre aba prophète barayijamwo muga kwisomene ya kabiri umugore yari yigiriye agiye acavuga ngo umugabo ngo suwisezerana none ubwa mbere ni Imana yavuze canke si Imana yavuze Mugiye ugiye kura mu nyuma uza gusanga ari muri vya bibazo abantu baba banka gutahura aya ma principe yerekeranye na choix du conjoint na mariage atahabaye bakabona yuko ari ibintu bitamacinga na ari ibintu bidahura mugabo aca babeshera iki Imana akora Imana numva ibifuti byose tuyitako byose tuyitako ni Imana uhisemo nabi ivuga ati ni jewe kwaze nawe ni amakosa yarabaho amakosa arabaho c'est normal rero nje tuma kuri jeje umbari gico ndahubira ati oya yes bon ushengero nininya abantu binjirira mu rushengero wanyu ariko kandi turamaze kubona ko hari amasengero amwe usanga ari amasengero manininya arimo ubona ko harimo amafaranga mugabo usanga abantu bahinjirira ubona ko bataratera imbere mu buzima busanzwe bishoboka gute ko umukristo ashobora kuba kijijwe asenga Imana akaba koko anisuzuma nawe nyene mugabo ntatera imbere ntaronke yaronke umushahara eba ntamenye waciye igituma umukristo ashobora gukizwa ntatera imbere ni kubera ico Yesu yaje gutanga ntiyaje gutanga ubutunzi navyo birimwo Yesu yo papa si ya mbere uko abantu baratunga imbere yuko Yesu aza Aburahamu ari umutunzi akomeye Isaka ari umutunzi akomeye Yakobo ari umutunzi akomeye ico kirahari ndagishikako ico ncambere Yesu aje gutanga ubugingo budashira kuko ukuntu umuntu aremwe arimwe mu buryo bwa prosperité wenyene cyo ituma Imana yamuye ngo nuko rondoka tera imbere ugwire nico ituma n'umutima uri mu kuboko kwiki kubamfu côté gauche amabirika avuga ngo ukuboko kw'Imana ko kubamfu ngo muri ko hari mwiki ubutunzi n'icubahiro bisigura ngo me gauche y'Imana yaba bakijijwe n'abadakijijwe bose barayifise nje tuma umutima uri muri côté gauche nje tuma abamizima bateye imbere n'abarizera Yesu hariho n'ababuddhiste hariho n'abaki naho bifataniye nukuntu Imana yaremye umuntu canke côté gauche cyo birice vuga ngo Imana ihaza ivyiza kuba biniki nabezi kagusha imvura kuri bose mugabo ico Imana yazanye novuga ico bita ukuboko kukuryo ico bita eternal life ubuzima bugize iki budashira mugabo kandi iyo tumaze kubaho dufise ubuzima budashira nivyiza ko twa experimenta nibiri mu kuboko kukubamfu rero iyo umukristo rero akijijwe hama ntashobore kuba atunze nivyiza rero kuca umubwira ubutumwa bwiza ukamwigisha ivyerekeye ikote gauche hariho rero principe zifatanye n'inosi zishobora gutuma utera imbere izo principe ni ziyo kugira ngo bazijeko izo rero nivyiza ko zimenya nico gituma je sinankuraje abantu batanga amafaranga kubora canke ifashanyo kubora batarabigisha Yesu yaturungitse kubwira ubutumwa bw'iziki aboro kuko umworo nubwo umuha imiliyoni 100 utamuhinduye ivyumviro aguma kenye kuko biriva ngo uko umuntu yiyumvira niko agiziki niko ari yosubira gusega kwa kundi yosubira muri vya bindi icambere nk'ishengero ni guhindura mindset tukabigisha ivyerekeye ivy'ubutunzi ayo ma principe icambere rero muri ayo ma principe icambere ni vyiza ko umuntu amenya ingabire yiwe canke impano yiwe Imana yamuhaye kuko ingabire yawe canke impana yawe itekeye ubutunzi bwawe nico bituma nta mwana numwe avuka adafumbatiye ikiganza abana bose bavuka bafumbatiye ikiganza baza bafise gift talent biciye muri yo talent niyo izotuma ugura inzu niyo izotuma ugura imodoka niyo izotuma ugira indege ugira ibintu byose cyo wimvira uyu munsi Francine niyo saba yatadekuva tana yiwe yo kwiruka ngo agikorereko aro hacasaba ikintu cyo kudevelopa canke novuga cyo kwiga ko iyo gift uyikirtiva ukayikorera uko biri mu ruyigi
abakiri mu ruyigi niyo abafise impangu niyo bagenda indego kwa shatse izina ryo niryo bari popular kuko umugisha w'umuntu canke iterambere ry'umuntu rifatanye kuri kijya yavukanye canke yazaniye isi cyatuma uyu munsi turabazi kwero uriko udandaza ikibisanyo cawe nico rero uza kubona muri Matayo birivuga Yesu avuga ngo hariho abahaye itarantu zitanu bamwe barazicuruza abandi ntibagira iki ntibazicuruza rero hariho abakristo b'ibinebwe badacuruza itarantu zabo barindiye ko baja mu ijuru gusa canke Imana ngo ikora ibitangaza ngo uzosanga amahera mu muhira miracle mani ziraba mugana ushobora kubeshaho n'ibitangaza by'amafaranga Yesu yarabwiye Petero genda urobe ifu kuramo amafaranga mugani ntagumya amubwira ngo genda urobe ifi yarafise ama business yarafise umunyakigega nico gituma rero twankuraje novuga umukristo wese kwidekuva kwimenya kandi twankuraje n'ishengero kureka ingabire zitandukanye zikakora hari ishengero rikubonye uri umujournaliste baca guhagarika yaguye n'umunyamubiri akoresha ibikorane akoresha ama emission ba B-face ba de amasho no kuko nimba vyo babimeze kuri umujournaliste noca ndakubaza salon de coiffure uja kwimwesherezamo bose baba bakijijwe izo muzugura nizabakizwa bisi ugendamwe ivyo ufungura ubigurira iyo bisi ni nico tumubona muri eglise tuguma dukenye ni kubera iki n'abantu bahaguruka bafise impano les pasteurs canke les apôtres barabacinyiza ugasanga umuntu n'umudessinateur canke n'umudanseur ugasanga umuntu akina judo canke karate ugasanga umuntu arateka neza ugasanga umuntu n'umupoliticien hari abantu batazi ko ivyo ari bimwe mu ngabire Imana itanga bivuga ngo hariho bamwe haye kuba novuga abanyepolitike kuba abacamanza ba droit ugasanga n'umuntu yize amategeko Daniel yari umupoliticien baje bashaje ko bamishake na ba Denego ba Nehemi yagiye mu mugambwe no ni vyiza ko umuntu wese amenya ico yavukanye ico rero novuga ni ikintu novuga dutegerezwa gutahura iyo umuntu amaze kukimenya ariho n'ababimenya ntibabiha agaciro for example hariho témoignage maze kubona z'abagwiza atunga bakomeye hariho umwenzi yagiye yari umu black no mu afro like umunyafrika agenda muri Etats-Unis agiye muri Etats-Unis asanga hari ibintu vy'imboga batarima n'umurundi aca yumva idea yarasanzwe ari umuntu akunda ibintu vyo kurima umurimyi mugakare ntiyabiha agaciro kubera iki yabona umenga ivyo mu biro ivyo mu biki ntegereza kumera nkanaka turi unique kandi turi special umuntu wese nico gituma nubona nama emplate ntasa ayiwanje ntasa nayiwawe ushaka kubiraba nayiwawe ntashobora gusa n'undi umujournaliste mugenza uko umwe wese afite touche yiwe yisangije kandi sa grâce yiwe itandukanye n'iyuwundi mugabo ikintu gituma kanshi tudanatera imbere nuko n'ivyi wacu tubimenye ntitubivaloriza yarabimenye ntiyabivaloriza mu nyuma arabivaloriza atanga kuri mirengarenga yararonse amafaranga menshi kandi menshi ubari mu bagwiza atunga bakomeye cyane kubera ico kintu yarakimenya aragiha agaciro aca gishira mu mwete bire nayo dikre ivuga ngo ni wabona umunyamwete uwo muntu azokorera abami ntazokorera abanyarucari kandi Imana ihezagira ibihugo vy'amaboko yacu of course abantu benshi bariko baravyumva ariko bakumva ko benshi bariko barafashwa mu buzima bugiye butandukanye kumva yuko hari aho umuntu ashobora kuva kandi agatera imbere bimwe mu bitangaza mumaze gukora abantu benshi hari abantu benshi batavyakira kuko uba umaze kumva nk'umufilmason bakora ibitangaza yiza navyo nyene bagakiza bakagira iki agasanga rero abakozi Imana kandi bakora vyiza gute wotoranya umukozi w'Imana ukamenya tu no vrai una no faux kugira ngo abantu benshi ntibatere swata ikintu cyo gene cyo gufasha kumenya umukozi w'Imana wa vrai n'utari wa vrai icambere umukozi w'Imana wese w'ukuri ahuza abantu n'Imana kuko bivuga ngo Imana yaduhaye igikorwa ca reconciliation cyo guhuza abantu n'iki n'Imana icakabiri kugendana umutima wubaha Imana kandi utinya Imana nico birivuga ngo ariko kizomuhimbara ngo nuko bazomwubaha ikimana gituma Imana iduhimbarirwa ni kugendana n'umutima uyubaha wa mutima novuga uyitinya apana kwitinya mu buryo bw'uko atari papa muga mu buryo bwa respect niko novuga ica gatatu nico novuga ni
ni isoko niko novuga ibiri inyuma yiwe canke source canke esprit biri behind yiwe ubukene rero discernement ukamenya ko ari le Saint Esprit ari inyuma yiwe kuko ibikorwa bicika ivy'Imana igihe mwe mu Imana abiri inyuma. Yes. Turi mu gihe mu Burundi ubona ko turi mu iterambere aho nako buri muntu wese ahari yijukiye gute iterambere aho hari vyinshi bigenda bivugwa ariko koko igihugu kirakwiye kugira umuvugishwa nk'abavugishwa Uburundi mububona hehe mumbona kazoza ya Burundi tubona heza cyane kandi hakomeye tubona nk'igihugu giteye kandi mu mpande zose mu makote yose niko novuga hama ni vyiza ko igihugu higira umuvugisho canke abakozi b'Imana kuko birivuga ngo iyo umugororotsi umwe ashizwe hejuru bisagara kiba amahoro ariko kandi turavye na historique mu Bisirayeli carazira ko umwami abaho atamuherezi ahari atamuvugishwa ahari kuko umuvugishwa niyo yashiraho abaherezi kandi akongera akaba hafi y'abami ni nawe yimika abami kugira babeho umuvugishwa icyo afasha niki ni nk'umu watchman arashobora kubona ni nk'umunyezamu arashobora kubona les attaques ibihe canke ibiza bigomba gushikira igihugu agafukama akasenge canke akabwira abandi dusenga ibi bintu ntibigire iki ntibibe akaroni kuri Yosefu mu gihe ciwe muri Egypt barabonye yuko hagiye kuza amapfa ntabwo ati tugira uku nuko aya mafato ntaca azotugira ko ahubwo kwisi hose bazoza gusumira hehe iwacu rero nico gituma novuga umuvugishwa novuga abakenewe kuko arabona ibigira bibe ibigira bize cyo gituma umuvugisha agereranywa na aigle canke n'inkono ni kubera inkono ibona ibiri kure durafise umuntu abona ibiri kure ku Burundi bwacu ari nyine cubahira umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye aho wumva mu vyagenda aravuga koko ko wumva ko ari ubuvugishwa umuntu agenda avuga cyane gose sinzi ko namaze gukurira ama speech yiwe ugerageje kumviriza ivyo avuga urumva yuko ari ubuvugishwa Imana ivyo igiye kudukorera ku bwanyu kumushigikira nk'umukuru w'igihugu kugira ngo burya buvugishwa bwiwe bushobore gushika mu ngiro nababandi kumbure bamutobera usanga ari abantu badakurikirana bwa buvugishwa bwiwe kugira ngo ushobore kumufasha solution y'igihugu cyacu nk'abavugishwa solution ya mbere mu Burundi ugerageje kuraba nimba bitahindutse ibiharuro berekana yuko 92% turi abakristo bisigura twinjira hehe mu ma église nka jewe novuga ico gukora canke ico gukora nk'aba prophète ni gufata ivyo umukuru w'igihugu abona canke ivyo Imana imucishamo imyereka ku bw'igihugu tukagerageza kubitransmeta mu bo turongoye kugira bavyizere ica kabiri ntishobora kwitransmeta mu burongo utari mu patriote utegereza kubanza gukunda igihugu kuko iyo ukunda igihugu uragisengera iyo ukunda igihugu ukivuga neza iyo ukunda igihugu uragira umutwaro wacu ibiriza abandi birakuriza ibiryoheye abandi bigira iki birakuryohera nico murambwira abantu nta réveil ihari ataba patriote bahari ikanguro ntirikunda atabantu bakunda igihugu bagize iki bahari rero dutegereza ko novuga gukunda igihugu atari mu buryo bw'amajambo canke bw'uruheyiheyi dutegereza gukunda igihugu mu mutima wacu kandi tukanagisengera vy'ukuri hama batabitahura tukagerageza kubatahuza kuko novuga kimwe maze kubona muri vyinshi abakozi b'Imana bari muri bamwe bumvirizwa cyane n'abantu rero bashoboye kubitransmeta neza kubivuga neza nkuko umukuru w'igihugu abibona canke avyumva biroroha ko igihugu cy'u Burundi tukibona kujyanye nabivuga kandi abibona kandi na cyane hari ikintu dutegereza gutaho cyo bita autorité spirituelle iyo umukuru w'igihugu avuze ikintu automatique spirituellement aba ari ubuvugisho kuko ni Imana iba yarahaye ikirere cy'igihugu ikintu cyose avuze aba ari prophecy itanzwe nubwo yoba blaze nubwo ni prophecy nico gituma rero umukuru w'igihugu ikintu cyose avuga n'ubuvugisho dutegereza kuvyizera nubwo abandi batovyizera nubwo abandi batobisengera turabishira ku mutima cyane nk'umuprofete kugira ngo tureme nk'abarundi badukurikira ngaha bari ngaha mu Burundi abarundi bari mu mahanga bakunda igihugu nkuko babivuze ariko nk'umuprofete hari cyo urabona bazi ku gihugu icyo baje kubona nuko turiko tuja heza cyane mu madomene yose na cyane ari mu myaka iri imbere tuzobona novuga icyo no kwita réveil dans le domaine économique hazobaho kuboneka
k'ubutunzi cyangwa bw'amafaranga mu buryo buteye ubwoba. Kimwe mwomenya kenshi yo muze kubona wize na historique y'ibihugu vyagira amakrize cyo no kwita crise économique mu nyuma yaho haca hazi ikindi kintu ni kubera inyuma y'igisa umwana aravuka nimba idolari ryaraduze kuri tigeze riduga mu yindi myaka ni message iri prophétique nk'abantu dutahura ivy'ijambo ry'Imana nuko hariho révolution canke hariho ugutera imbere uko avansa mu vyerekeye akarere k'ubutunzi kandi muzobona amakampani akomeye azino n'aba businessmen bateye ubwoba kwisi kwisi bazuzana imitaye yabo hano muri kino gihugu ni kubera witegereje gusa ibihe birivuga ngo mwitegereze gusa nibihe birashobora kubamenyesha ibigira bibe nibigira biza mwitegereze ibihe turimwo niho umuntu acatahura niyo tuko turaje dusoza n'iganiro cacu benshi kumbure badukurikirana abavuga benshi barakunda prophecy ubuvugishwa iyo umuntu yinjiye gusenga abumva ko hari umuprofeti avuga ati nende namvugishwe ko je ntamvugishwe ko mbega ubuvugishwa bw'isura canke n'icimana bayaguteguriye wenyine nyine canke nawe ubu waje wabiteguye ati hari umuntu numva ko ndumva ubuvugishwa rero ni kibazo cyiza navuga mu bagije icambere umuntu arashobora kwifuza ko bamuvugishwako hama bakamuvugishwako ni desire kubera hariho abantu biriya itwereka umuntu yitwa Sauli yarigeze gutakaza indogo ayitakaje havuga ati none ninde yo tubwira hi indogo ba igize iki iri bavuga ati hariho kamenye ahari yitwa nde yitwa Samuel baca bagenda kumusiguza bisigura ngo baragize iki barabishatse urashobora kubishaka bakuvugishwa iyo umunsi uza kuvugishwa ku muntu uravyumva uvyuka gute bashaka kumenya umunsi wawe ugenda gute muri wewe umunsi wawe ugenda gute kuvugishwa n'ubuzima sivuga ngo ndumva uku ndumva ibi ariko kuvugishwa novuga is a life kuvugishwa novuga n'ubuzima ni nk'akarorero ni nk'ubu wovuga ati mbega uno munsi nza guhema gute canke uno munsi umutima wanje uza gutera gute ni ibintu bitandukanye muri ubwo buryo rero sinovanga umutima uza gutera uko canke ngo nza guhema uko n'ubuzima nicaye mpagaze ndiko ndagenda ndashobora kuvugisha nk'ubu no ganye urashobora kuvugisha kubariko baradukurikirana kubariko baradukurikirana umuntu atwisagara kuri uno mwanya ashobora kumva yuko akeneye ubuvugishwa ndazi ko mwagiye muri ESP meme natwebwe n'uri gahanye twarinje ubuvugishwa kuri kubari bose bariko baradukurikirana muri uno mwanya inbox baze kunyandikira abakeneye ubuvugishwa baze kunyandikira ibyo duha tubikora muri eglise muramagurutsa abantu wese umuntu wese akeneye prophecy nkamubwira hari umuntu ayikeneye hano Nkumvise. Izuri birabaho. Yes, adresse ya musanzwe mukorera kumbure kugira ngo umuntu yavyumvise azishikira vyumva. Munaka arakura baloko bona yuko uri umunyagisagara koko kwafe inyuma urana ko nyene ari shinywe ari umuntu kabisa ko ari umunyagisagara. Benshi batabitahura kugira ngo bazuze bavyibonere hamavuga ati bwabundi koko nivyo. Adresse ya musanzwe mukorera. Ya dusanzwe dukorera mu Gasekebuye kuri barabara riduga gikaburimbi sare bita Ebenezer kuri parking ya mataxi dutangura gusenga igeti saha 9 n'amasaha yoroshe bashobora kuba wiruhutse cyagiye gusengera handi ukaza you are welcome haza abantu benshi cyane kandi twakira abantu bajava mu maeglise atandukanye abakatolika abaki umuntu wese akeneye guhimbaza izina ry'umwami wacu Yesu Kristo arakiriwe ni muri ubwo buryo ndabatumiriye hama baze barawukuntu Yesu agira neza hama inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye